ku itariki 9 Rusamu no mwaka igihugu c'Uburusiya cyahimbaje isabukuru igira 80 batsinze abanazi ba Adolf Hitler. Ibi birori bibuka umwaka utashe kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 945. Ariko ibyabaye uno mwaka ntibisanzwe na gato. Ha mpande y'insinzi y'Uburusiya habonetse n'iyindi nsinzi. Insinzi ya Afrika ishaka kwigenga. Afrika idashaka gutegeka ibyo gukora, ahubwo yihitiramo ibiteza imbere abene gihugu bayo. Mu gihe ibirori byari birangiye, abategetsi bose batumwe batashe. Vladimir Putin yakiri umushitsi w'icubahiro muri Kremlin. Uyu ni Ibrahim Traore, umukuru w'igihugu atameze nk'abandi. Umujene aserukiye abandi bajene barenga miliyoni 800 ku mugabane wa Afrika, baba bajwe n'intwaro zidateza imbere ibihugu vyabo kandi bicaye ku butunzi ndemanwa. Ubu butunzi mvuga murabuzi ni inzahabu, diama, uranium, coltan, cassiterite, gaze na petrole bitungisha ibihugu byo mu burengero, mu gihe twebwe bene ubutunzi tubura n'amazi meza yo kunywa. Ibrahim Traore yarahagurutse ati turiyamirije akarenganyo twakorewe imyaka amajana n'amajana. Akunda kwivugira ati l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite que l'on s'apitoie sur son sort. Umucakara ategera agira agatima ko kwiganzura mu gihe ari kararenganywa nakwiriye kugirirwa imbabazi na zikeya. Traore ati nta mpuhwe zanyu dukeneye, guhera uno munsi turahagurutse. Afrika irahagurutse kandi ubutagisubira inyuma. Yahereye kuri Burkina Faso, igihugu ciwe. Ubutare buri muri iki gihugu yararahiye ko atani intete izokongera kurizwa indege ngo uje mu Bufaransa. Ariko arubaka amayizine rutura yo guhingura ubu butare. Muri banzu umuntu agisega ivyo kurya mu mwaka wa 2025, ibice birenga 60% by'ubutaka buri mwaka kw'isi yose biri muri Afrika. Ubu n'ubutaka butandukanye n'ubundi kuko n'ubutaka bumera bwimbuka buronka imvura nyinshi, izuba rihagije, ariko ibice birenga 60% by'ibyo Afrika ifungura biva hanze yayo. Afrika ikoresha miliyari zirenga 50 z'amadolari buri mwaka mu gusoma ibya bene gihugu bafungura. Iri nibara ku mutemere. Uyu mujene presidenti biramaramaje aho ubona umukuru w'igihugu ca Afrika afata indege ikamujana mu bihugu by'Uburayi na Amerika agiye gusega ibyo kurya. Yabwiye Putin ati nituzanye no gusega ibyo kurya cyane gusega amaburuse yo kwiga, ahubwo tuje kugiranira amasezerano partenariat ganyaganya. Ibyo kutujya mutwicaye ko mudufata nk'ibike habwenge twarabisezereye. Ariko igitangaje bashaka kumwica, nako ntibitangaje kuko nababigiragiza imbere yiwe barabishe. Abashatse kubogora Afrika barabishe. Abashatse ko Afrika yihaza muri byose barabazimanganije. Sankara, Gaddafi, Lumumba, Magufuli baziziki kubera ko bashaka ko Afrika itera imbere. Ibihugu by'uburengero ntibashobora kuvyemera. Bararahiye ko Afrika itazopfa bateranya imbere. Hari umusesanguzi yazanye plan yose uko imeze kuva ku ntango gushika ku mutwe. Yagize ati nimwashaka ko Afrika idatera imbere ntimuzorondere plan nshasha. Plan isanzwe ihari kandi yarakunze kuva kera hose. Si vous vouliez empêcher l'Afrique de devenir une superpuissance, vous n'auriez pas besoin d'inventer une nouvelle stratégie. Le plan a déjà été écrit, testé et perfectionné au fil des siècles. Vous commenceriez Icambere cyo gukorerako
no kugerageza ibishoboka byose Afrika ntihuze ngo yiyunge ngo babumwe. Niyo mpamvu ndi mwumva bavuze ngo ubumwe bwa Afrika ngo umuryango wa EAC SADC CEDEAO vyose nibikanganyoni. Amategeko yose ava mu burengero. Ibi turabizi kuko iyi miryango nta mategeko ifata. N'ubushatse kuzana itegeko giwe baca bamuzimanganya. Uwabigerageje turamuzi ni Thomas Sankara. Ibyamubaye ko turabizi mwarabibonye. Selon des lignes ethniques, tribales et religieuses. S'ils commencent à travailler ensemble. Uyu musesanguza arabandanya avuga ati inzira nyayo yo gutatanya abanyafrika ni kubatandukanya ukoresheje imiryango amoko canke amadini. Niwe abona batangiye guhuza bibutse ibyabaye muri kahise ubavyurira ibikomere byo ku mutima bagize muri kahise. Arabandanya agira ati shigikira imigwi canke abantu ubatuma Afrika iguma hahandi. Niba bateye intambwe imwe imbere mutegerezwa gukora ibishoboka byose kugira batere intambwe zibiri zisubira inyuma. Ibi nta nibyo bazobona kuko bazoba bahugiye mu kugwana no guterana amajambo. Bazishima ko bateye intambwe baje imbere ariko mu by'ukuri bazoba bateye izindi zibiri zisubira inyuma. Muzoshira abategetsi bakorera inyungu z'abanyamahanga apana abanyagihugu babo. Raba bajya bari korompi bajya boroshe guhendahenda bajya bashira imbere ubutunzi bwabo kurusha amajambere y'ibihugu vyabo. Bagumuze ku butegetsi ariko nabo bemere kubakorera. Nihaza umutegetsi yerekana ko akunda Afrika uwo mu muhagarike bishobotse munamwice. Abategetsi bazoza bashaka ko ubutunzi bwa Afrika bubwo abanyafrika bice icyumviro kitaragera kure. Gumiza Afrika mu bukene mucunge neza ntihagira amahingurira ashingwa. Bareke bashora ubutunzi bwabo hanze ariko mucunge neza ntibabwihingurire bonyene. Mutegerezwa kugenzura ibirombwe vyose ubutare na petrole vyose mutegerezwa kubikontorora. Igihugu nicagerageza kwihagararako kigashaka gushinga amahinguriro yo guhingura ubutunzi bwabo gishirireho ibihano tesha agaciro ifaranga ryabo shigikira opposition canke abatavuga rumwe n'ubutegetsi kora ibishoboka vyose mwica ubutunzi bwabo. Financer l'opposition locale, faites s'effondrer son économie. Si cela ne fonctionne pas, orchestrez une guerre civile. Les gens ne peuvent pas construire quand ils sont trop occupés à essayer de survivre. Vous vous Ivyo bidakunze muzana intambara bagwane hagati yabo ntibashobora gutera imbere mu gihe bazoba barajwe ishinga n'umutekano wabo. Mucunge neza ku buryo amashuri yabo asohora abakozi apana abainovateri. Basohore bamwe bashoboye gusaba ubuzi gusa apana bamwe bazi gukereya ubuzi. Bigishe kahise gashimagiza babafukamitse. Bemeze ko imico n'akaranga vyabo ataco bimaze ko basokuru babo bari nk'inyeshamba. Bigishe gufata ku mutwe ukora ibishoboka byose ntibigere biyumvira. Fata bajya baciye ubwenge mu bigishe mu bihugu by'amahanga. Bereke ko bategerezwa kuva muri Afrika aho kubaka Afrika. Baha amaburuse yo kuja kwishuri baje hanze. Hanyuma bageze hanze mukora ibishobotse byose kugira ntibagaruke muri Afrika. Mureke ibihugu vya Afrika bigume bisohora abaganga n'aba engineer ariko batazokorera ibyo bihugu ahubwo bazokorera ibihugu by'amahanga. Muravyiyumviye ibi niko bimeze kandi barabishoboye. Le plan a bien marché. Umugambi warakunze. Kahise kacu bagahinduye kinyamaswa amadayimoni abakozi b'imyuka mibi. Hari abantu bemejwe neza ko kubandwa ari umugigo wa shetani. Barabitwemeje ngo kura ibyo bishetani tubazana imana igezweho, imana ya Isirayeli. Ya mana yiyereka Mose, ya mana yabakunze urukundo rutagereranywa. Ibarungikira umwana wayo yakunda cyane abapfira ku musaraba kubera ibyaha byanyu. Sindiko navanga ibintu, ndiko ndogera kuri ibi bintu umusesanguza yaje kuvuga ko bahinduye kahise kacu batwigisha kunamira no gukurikira ibyo badufukamitse. Hano hariho n'abantu baciye bava kuri iyi video kubera ndiko ndavuga ibintu bibaderanja, kubera ndiko ndavuga ibintu bitirimutse imitima yabo.
iki nico kimenyetso cyuko tugwaye ingwara izoteba gukira. Muzi intambara ntare rushatsi yagwanye, muzi amateka ntare rushatsi cambara ntamo yakoze, muzi ingwano mwezi gisabo yagwanye kugira kingira umuco n'akaranga by'u Burundi ngo ntibisubirizwe n'ibyabansi ba Afrika. Ariko ikibabaje nuko ibyo bagwaniye bisa naho byaduciye mu myanya y'intoki. Iyo utakaje umuco n'akaranga, iyo utakaje kwemera kwawe, nta na kimwe usigaranye. Ibihugu vya Afrika bifise amakaminuza, bikikokora bikigisha incabwenge zabo, abaganga, aba engineer. Ariko bano bantu zino ncabwenge bisanga atakibanza bafise muri ibi bihugu vyabo. Ivyo bize ntibahabwa amahigwe, ntibahabwa akaryo ko kubikoresha ngo biteze imbere ibihugu vyabo. Niyo bagahawe bahembwa intica ntikize, ubukene bukabica, bakabura n'igitunga umuryango, bakisanga mu bihugu vy'amahanga gukorera abandi, guteza imbere abandi. Umugambi barawuteguye kuva kera, kandi uwo mugambi urakora, iyi plan irakora. Ubugerageje guca kubiri n'iyi plan ategerezwa kwicwa. Ibrahim Traore ni waramukiwe, ntibashobora kumyemerera, ategerezwa guhagarikwa. Mu misi heze bagerageje kumwivugana ku ncuro ya 18 kuva agiye ku butegetsi. Ariko urwaruka rwa Afrika abajene barambiwe n'ubutegetsi buri corrompi, ubutegetsi burimo indongozi z'abasuma bikika mukiza bakiba bene gihugu, bari mu mabarabara biyamiriza ububisha bwo kwica indongozi zigombye kubogora Afrika. Kuva Ouagadougou, Abidjan, Cape Town, mbere no hanze ya Afrika, abajene bahagurutse bati si cyagihe ca Sankara, si cyagihe ca Lumumba, si cyagihe ca Gaddafi. Mwihende hagiye cyaba, mwihende mu mujye n'ikinuma. We must never allow that. Julius Malema, umunyepolitiki akomeye muri Afrika yefati, Ibrahim Traore mukamwica, muzoba mudukoze mu nkovu. Amerika ikihenda ikica Traore, izoba idukomerekeje ubugira kenshi. Ati Amerika imenye ko atari idutegeka ibyo gukora. Dushigikiye Traore kuko tuzi neza ko Traore ashigikiye ukwiyunga kwa Afrika. Of Africa, we are Traore, and Traore is all of us. If they kill Traore, you must know they would have created another wound in the continent of Africa. We must defend him the same way we defend the unity of Africa. Ariko ikibazo ni iki? Urugwaruka rwarakaye hari ico ruzokora ngo ruhagarike uyu mugambi wateguwe kera wo kuzingamika Afrika. Ese Ibrahim Traore ariko arerekana akarorero keza muri Afrika, azoshobora gutuma n'abandi bakuru b'ibihugu bigarura bagakora nkawe, bagatwara ku neza y'abene gihugu, atari kwigwiza ku butunzi mu gihe ibihugu vyabo biguma bisubira inyuma miterambere. Nyandikira muri commentaire kandi ntibagire gufyonda like na subscribe.